Asa rero nkundira tudatevye ingingo nkuru nkuru zigize amakuru yacu ndazifatire ngaha. Mbega ingingo mfise zonyene n'izijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye eka n'ibihangange mu butegetsi bwa Ndayishimiye ico bigona. Umukuru w'igihugu nyenicubahwa Perezida Varisito Ndayishimiye arahejeje gukurwa ubutaraririye muri stade Intwari. Mu gihe kandi Perezida Varisito Ndayishimiye abahanuzi biwe bari bamusavye na cane cane kwiyubara kuko hoba hariho ikintu kitameze neza, kitifashe neza ku magara yiwe. Nagira ndababwire yuko iki ari igitsindo gikomeye cane Neva yari yahejeje gutsinda ibihangange birimwo Reverend Kuriyo n'abandi bose babandanya kumugwanya bipfuza yuko yopfa umwanya ku mwanya. Ni mu gihe kandi muri aya makuru ndibuze kubabwira ingene Ndayishimiye akuwe aho nyene mugabo akaca ajanwa mu bitaro vya Kira Hospital. Muri aya makuru kandi turaza kubasigurira ingene ibintu vyifashe ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega, umutekano bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu muri BSPI. Ni mu gihe kandi muri aya makuru turuze kugaruka buke ibihangange bitari bike vyariko birategura yuko Perezida Varisito Ndayishimiye yosubirizwa vuba. Ni mu gihe kandi nk'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girase Ndabirabe nk'uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribisigura nk'uko naba nabivuze, harya niwe hamwe vyoshika Ndayishimiye agacikana mugabo vyohava biboneka yuko umukuru w'inama nshingamateka ariwe ategerezwa kumusubirira, hama hagaca hategekwa seni gutegura amatora. Ni mu gihe kandi muri aya makuru turuze kubigarukako buke cane naho kuri ubu ibintu bisa naho umenga vyasubiye kuyangara. Ni mu gihe kandi Dr General de Brigade Marc Niyimburanira ariwe nanone abandanya kwita ku magara y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Harya Ndayishimiye mu minsi iheze yaramukengurukiye cane, benshi bagira bati harya vyavuye kuki? Nagira ndababwire yuko iyo hataba ico gihangange Ndayishimiye mbega uyu munsi aba yamaramaye bikomeye, ariko Dr General de Brigade Mike Niyimburanira niwe nanone yahejeje na cane cane gutabara hama akamaramaza ibihangange nanone vyahora vyipfuriza inabi umukuru w'igihugu nyenicubahwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi muri aya makuru turuze kugaruka ingene Angelina ubuye ariko arapanga ku kirimba, mbega ariko arapanga inzego zitandukanye, mu gihe umwanya n'umwanya dushobora kwumviriza itangazo rikomeye. Ni mu gihe kandi amasoko yacu asigura yuko yoba muri Etat Major nahone icuka casubiye kwimonogoza, mbega bombori bombori mu bihangange irasubira kwimonogoza. Ni mu gihe kandi mu butegetsi ibintu bibandanya kwiyangara, umugambwe CNDD-FDD nahone barashaka yuko Perezida Varisito Ndayishimiye yokinjura vyihuse mugabo akavaho hakaboneka iyindi ndongozi nshasha itwara igihugu. Harya muri CNDD-FDD babona yuko umukuru w'igihugu nyenicubahwa Perezida Ndayishimiye ariko yonona uwo mugambwe. Ivyo kandi bakabifatira ku nyigisho zitandukanye zagiye ziratangwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo. Ingingo ya Reverend Kuriyo mu minsi iheze yafashwe, muravyibuka umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo agiheza gusubira kuzezwa amabanga yo gutwara umugambwe CNDD-FDD, harabaye amanama akomeye cane umugambwe CNDD-FDD aratumirwamwo ibihangange bitari bikeyi. Ivyo bihangange kuva ico gihe nyene bimwe bimwe vyarafashe ingingo yo gushigikira Reverend Kuriyo, ibindi birafata ingingo yo gushigikira umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Ubuye impande zibiri zisa naho umenga zirahanganye, biraboneka yuko umwanya n'umwanya umwe araja aho Nkurunziza yagiye canke uyundi afate urugendo rumushikana mu buhungiro hakurya bahora bipfuza kwangaza abandi. Niho rero ibi bintu vyaciye bitangurira kuyangara. Amasoko yacu asigura vyinshi, abari ngaha benshi ntibatahura vyinshi kubiriko biraba. Nkundira kandi unyemere n'abahejeje kugera kuri Burundi Top TV, nagira twinjire mu buryo bw'idorido muri aya makuru twabateguriye. Mbere yuko tuyinjiramwo mu buryo bw'idorido mu kanya k'isase, nagira nsubire ndaguhe ikaze kuri wewe utwumviriza uherereye mu Burundi, ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye z'igihugu, mu makomine atandukanye yose. Abari ngaha kuri stade Intwari ndabaha ikaze ngaha kuri Burundi Top TV. Wiyumvire kandi mugabo ushikirize iciyumviro cawe ngaha kuri uyu muhoro wacu. Namba wabonye ivyariko biraba nagira umanukire muri commentaire hama ushikirize iciyumviro cawe. Nagira kandi nsubire ndaguhe ikaze kuri wewe uriko uratwumviriza uherereye mu bihugu bitandukanye bibanyi, aberereye mu gihugu c'u Rwanda, Tanzania, Congo, aberereye mu gihugu c'Ubuganda, Kenya, namwe mwese muherereye mu bihugu bitandukanye vya Afrika, murahawe ikaze muri aya makuru twabateguriye. Aya masaha nyene nteguriyeko iyi nkuru ndayibashikiriza mu buryo bw'idorido. Nagira ndababwire yuko harya abakunzi bacu baherereye mu bihugu vyo hanze cane cane ku migabane makungu ya kure, abenshi muri ngaha ndazi yuko muri ngaha muriko muratwumviriza. Nagira ndabakengurukiye cane kuri mwese mubandanya kudutera intege, mbega mubandanya kudutera na cane cane akamo kugira tuze tubandanye no kubashikiriza amakuru imisi yose. Nimunde kandi munyemere namwe nyene ndabaha ikaze ndabipfuriza ibihe vyiza, nsubira kubakengurukira cane inshuti banywanyi bacu kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone, ndabakeje cane. Nimunkunde kandi munyemerere ndabibutse yuko aya ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye, igisata ca politike, umutekano, eka n'agateka ka ziramuntu. Akaba ari amakuru mutorezwa n'umugabanyeshamakuru Muhinga akorera ngaha mu Burundi n'abandi bakorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Reka tudatevye nagira ntangure.
ibihangange bitari bike vyajumariwe nyuma yo kuronka amakuru y'uko Perezida Ndayishimiye adapfuye nk'uko vyari bivyiteze. Mwarabonye vyinshi, mugabo insaku zarashikirijwe, mw'iperereza baratanguye amatohoza, mu magurupe ya WhatsApp ahuriramwo ibihangange bitari bikeyi yarasemereye, vyinshi na vyinshi vyaravuzwe, abahanuzi n'abapfumu barashitse mu biro kwa Ntare Rushatsi, harabonetse vyinshi mu vyagiye birashika, ibihangange bitari bike birukubita rugaturika ati harya Ndayishimiye aracikanye. Muravyibuka yuko ku musi wa gatatu uheze Ndayishimiye yaragwaye bikomeye, mugabo umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahakwa gupfa. Amasoko yacu yasigura vyinshi mu bari mu bitaro, si ivyo gusa, kw'igerekerezo rya 29 niho haboneka amakuru y'uko Perezida Ndayishimiye ibintu vyiwe vyabandanye gukomera, mugabo agire ajanwe hanze kwivurizayo. Niho nyene haboneka ikibazo gikomeye cane casa naho umenga ni isanganya, mugabo birashika umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye arabura indege imwunguruza, mugabo imukure ngaha mu Burundi imushikane hanze. Naho Ndayishimiye bashaka kumwunguruza, nagira ndababwire yuko harya we atabishaka, kuko yabona uyu munsi wo kw'igerekerezo rya 31 uri bube mubi, nanone kuko Reveriyani Ndikuriyo niwe yari kuhava amusubirira mu bijanye no kwugurura ikibuga c'inkino harya kuri stade Intwari. Aho rero uca wumva yuko Reveriyani Ndikuriyo yari kuba ahejeje gutsinda umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye igitsindo gikomeye. Kubw'izo mvo Perezida Varisito Ndayishimiye naho yari agwaye bikomeye, ariko we ntiyashaka yuko bamujana kwivuriza hanze. Ibihangange bitari bike vyabandanye gusukuma Ndayishimiye hama abandanye, mugabo ajanwe hanze ariko atari ikigongwe biriko biramugirira. Nibarya abayuda Jerine yama ariko aravuga, birya bihangange vyari kw'idiri ikomeye cane kugira Ndayishimiye niyosohoka Reveriyani Ndikuriyo aje nanone mu bikorwa bitandukanye ari we nyene yugurura kiriya kibuga c'inkino. Nibutsa yuko mu nkino harya Reveriyani Ndikuriyo ni nawe yashirwa imbere cane gusumba n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Ibihangange bitari bike murazi yuko vyinshi vyaragirijwe yuko vyahawe idiri ikomeye cane yo kuboneka mu kubandanya gushwiragiza umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Muravyibuka yuko vyashitse n'abadokiteri baturuka ngaha mu Burundi bahora bita ku magara y'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, mugabo barakugwa, mugabo basubirizwa abadokiteri baturutse mu bihugu vyo hanze, aho hariho abadokiteri baturutse mu bihugu vyo mu bazungu. Amwe mu masoko yacu asigura vyinshi ku vyashitse. Naho biri uko, amasoko yacu avuga yuko kuva hatanguye kuboneka abapfumu mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi, boba barya baturutse mu gihugu ca Tanzania na barya twababwira bama bahanurira CNDD FDD eka na CCM yo mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Amasoko yacu yasigura yuko abo bapfumu imigambi barimwo, hagiheza kumenyekana yuko Ndayishimiye umutima uriko uratera, hama ugatera nabi, amaraso akanka gukwira mu mubiri hose, vyatanguye kuboneka yuko ivyuma vyo mu Burundi ataco vyomara. Nibo bafata ingingo ikomeye cane yo gushaka kunguruza Ndayishimiye, mugabo bamuvane ngaha mu Burundi, ariko bidatevye hashitse kuja kumwunguruza, indege yategezwa kuva mu gihugu kibanyi ca Kenya kugira mugabo ikotwe hama yunguruze umukuru w'igihugu Ndayishimiye na rirya ngaha mu gihugu c'Uburundi atari indege n'imwe naho yoba ikoze mu rukoma tugira. Murazi yuko vyaciye vyanka, mugabo harabaho ubugambanyi bukomeye, vyahavuye birapfungisha abatari bake mu bakorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura, eka n'umwe mu basirikare bakomakomeye begereye Perezida Varisito Ndayishimiye. Bivugwa yuko yari kw'idiri ikomeye cane kugira Ndayishimiye ntaze amagara yiwe yitabweko, hama ahave acikanira mu Burundi hakurya Petero Nkurunziza vyashitse. Aho kandi nobabwira yuko hariho ibihangange bikomeye cane vyoba vyaratawe mu mvuto muri iryo joro. Amasoko yacu avuga yuko hariho n'umwe mu bakorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura yapfunzwe ku mvo z'amatohoza ku bijanye n'icoba caratumye haboneka ibijanye no kurya iyo diri. Hariyo amakuru akomeye cane abandanye kuboneka, abizigirwa ku mukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye ni bake, abayuda bobo barabandanya kongerekana. Ndayishimiye atagiye na kimwe atavuga yuko hariho bayuda babandanya kuboneka mu bikorwa bitandukanye vyo kwitegurira kumusubirira. Mbega hariho n'abarungitswe kugira baze bateze akajagari mu biro kwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Mbere yuko ndabashitsako ido n'ido y'amakuru mugabo avugwa ku magara ya Ndayishimiye n'ingene yakuwe kuri stade Intwari, ndagira ndababwire yuko mu biro vy'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, kuva Ndayishimiye atanguye gufatwa n'ubu bugwayi, habonetse vyinshi, igipfungu kibandanya kuboneka. Naho umupfasoni w'umukuru w'igihugu Jeanne Ndayishimiye Ndayubaha abandanya kwankwa n'abatari bake bo mu mugambwe CNDD FDD, ariko ndagira ndababwire yuko ariwe n'ubu nyene agikingiye ubutegetsi bw'umugabo wiwe nyene Perezida Varisito Ndayishimiye. Jeanne Ndayishimiye Ndayubaha yarakoze ibishoboka vyose, mugabo arakingira ubutegetsi bw'umugabo wiwe. Harya ntibwari gutemba mu gihe Angelina yabandanye kuboneka yuko ariko ararangura amabanga yategerezwa kuba ariko ararangurwa n'umugabo wiwe. Jeanne Ndayishimiye Ndayubaha yarashizeko inguvu mu gisoda, mu basirikari bacungera mw'ikambi icungera umutekano w'umukuru w'igihugu muri BSPI, arashira inguvu kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu.
naho mu kurungika abasoda kw'iyo radiyo vyitirirwa umukuru w'igihugu ariko harya muca mutahura uwuba yafashe ingingo ikomeye yo gusubiriza abo basirikare. Mwarabonye yuko ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye nahone muri iyi misi bisa naho umenga harongerejwe abasirikare, naho hariho amasoko avuga yuko vyinshi binaturuka ku ngwano ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko amasoko yacu imbere kwa Neva avuga yuko nanone hoba hariho imvo zikomeye cane z'umutekano, mugabo kwa Neva bakingira kugira nanone ntibize bibe icitwazo c'uko hariho abarungitswe kugira bakingire umutekano, bacungere umutekano ku bishobora kuva nanone bishobora kwaduka bivuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hariho abasirikari kandi barungitswe kugira bakingire umwanya n'umwanya mu gihe hoba hahejeje kuboneka akantu mu Burundi ntihaze hasubire kuba akajagari nka karya kabonetse muri 2015. Ni mu gihe kandi naho biri uko hariho benshi badashaka gutahura ibiriko biraba. Nagira ndababwire yuko nko mu gisoda benshi harya abenshi barahejeje kuva kuri Ndayishimiye. Ndabibutsa yuko Ndayishimiye agishika ku butegetsi murazi yuko yarashitse, mugabo arakundwa n'abatari bakeyi, cane cane ibihangange bitari bike mu basoda vyaramukunze, vyoba ivyariye igiturire, vyoba ibitarariye ibiturire, ivyo vyose vyarakunze Ndayishimiye. Cane cane nagira ndababwire yuko abasirikari bato bato nibo bagaragaje yuko bakunda Perezida Varisito Ndayishimiye, mugabo bari batanguye kumushigikira, ariko abo bose umwanya urume rumara batanguye kumuvako bivanye n'ingene Perezida Ndayishimiye yatanguye kugandagura bagenzi babo mu kubarungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, hama abacitse kw'icumu mw'ico gihugu ca Kongo, eka n'abanse kuja mu rugamba bagapfungirwa mu mabohero atandukanye. Ubuye murazi yuko ibohero rya Rutana ryoryo riruzuye, murazi abakomerekeye ku rugamba icarushirijeho gutuma ibintu bibandanya kuyangara mu gihugu nuko abakomerekeye mu rugamba ubuye batitaweko nk'uko bikwiye, ahubwo nyene igishizwe imbere ni ukwankira abasoda yuko basubira gutunga pasiporo aho bahawe itariki ntarengwa. Ndabibutsa yuko kw'igerekerezo ry'icumi mu kwezi kwa kabiri aho nyene muri Ruhuma ariho umusoda wese, kira musoda wese wo ngaha mu gihugu c'Uburundi ategerezwa kuba yashikanye ipasiporo yiwe yoba afise, mugabo amasoko yacu avuga vyinshi ku vy'iyo nkuru. Nariko ndababwira ingene abasoda bashavuye cane bishitse, mugabo abakomerekeye mu rugamba bakazana umugaba mu Burundi ubuye bafashwe nabi aho baherereye harya muri DCA Passive batazera muri Guantanamo. Nagira ndababwire yuko harya hariyo abasirikari benshi bariko barahapfira umwanya ku mwanya, murazi yuko batitaweko, imiti ntibayironkera ku gihe, mu gihe badafise n'ubuzu bwa surwumwe. Biraboneka yuko ibihashikira harya biteye ubwoba, intahe ni nyinshi, imiryango irihebuye. Uca wumva impamvu ikomeye ituma abasoda b'u Burundi babandanya gutoroka igisoda, mugabo bagaheba igisoda bagahitamwo kuja gukora ikiyede i Kigali, abandi bakaja gukora ikiyede muri Dubai, abandi bakaja muri Kenya, abandi bakaja mu bihugu bitandukanye. Kuri ubu mu bihugu bibanyi haruzuyemwo abasoda benshi b'u Burundi, mugabo bariko baratoroka igisoda banka ko bamwe bapfira ubusa muri Kongo, abandi bafatwa nabi, abandi agashahara kabo kadakwiye. Ivyo vyose biraba Ndayishimiye mugabo akanura, ata kintu na kimwe ariko arakora kugira atunganye izi nzego zitandukanye z'igisoda. Uca wumva yuko hamwe vyobandanya uku nyene, mbega igihugu coba kiriko kiraja he? Mbega koko Imana mbega hamwe vyoshika igakora ibishoboka vyose niki Ndayishimiye yokwisigura? Mbega hamwe Ntare Rugamba yokigarukira mu Burundi akabaza nanone CNDD-FDD igihugu aho igishikanye, mbega irashobora kumwishura iki? Uraboneka yuko Imana imbere koko yarashizwe imbere muri CNDD-FDD ku majambo biraboneka, ariko mu vy'ukuri ibirangurwa na CNDD-FDD muca mutahura uko bibandanye gushika, ubona yuko biragoye. Harya abenshi muri CNDD-FDD muca mubona ingene benshi batanguye gutahura. Murabona yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuri ubu ntakunzwe no gusumba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, naho bihava bigashavuza cane kwa Angelina akarukubita rugaturika ati harya ndakurondera, mbega ndiko ndarondeza ikiziga c'iwawe, hama umutwe wawe nzowufata bawundungikire nka kurya bakurungikiye uwa kaburimbo igihe wariko urawurondera. Muravyibuka kaburimbo ko umutwe wiwe warondewe na Reverien Kuriyo agaharuka ari uko amwishe, mwaravyiboneye ko yashizeko imiliyoni zitanu, harya kaburimbo baramubura, hama ashirako imiliyoni zishika 10. Uyu Ndikuriyo mubona nk'uko we nyene avyivugira yarawurondeje paka awubonye, mbega ati nta muntu n'umwe nokwemera yuko ateza akajagari. Ibi vyose nibiranga indongozi zibandanye kuboneka mu gutwara igihugu, naho biruko ubuye nagira ndababwire yuko igihe ariyo nyishu yonyene itabesha. Nimubunde kandi munyemere ndababwire yuko naho ivyo vyose bibandanye kuboneka, kuri ubu Imana imbere niyo kuko ishirwa imbere. Ku majambo biravugwa ko Imana yashizwe imbere muri CNDD-FDD, ariko mu bikorwa ntibikunda. Na nivyo abapatiri batari bake babandanye kugarukako. Biratangaje cane kubona ingene Ndayishimiye yitwaza ivanjiri
ariko ubuye aho vyakomeye mu biro vy'umukuru w'igihugu, abapfumu baturutse imihana yose nibo buzuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, bariko barakora ibishoboka vyose kugira bakize umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Nagira ndababwire yuko tugarutse ku magara y'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, mugabo icaha c'amaraso ni icaha kibi cane, uwipfuza kugandagura Ndayishimiye na wene bidatevye azopfa, kuko n'uwagandaguye Nkurunziza ubuye ariko arara ntibuca, na wene ariko arashirwamwo amaserumu umwanya ku mwanya, ariko arabikwa umwanya ku mwanya. Benshi bariko baravuga bati harya ivyiyo bigira bihere, igihe niyo nyishu yonyene itabesha nk'uko nama mbibabwira. Perezida Varisito Ndayishimiye mwabonye ingene yakuwe kuri stade Intwari mu masaha y'ijoro, murazi yuko vyatevye, ibirori Ndayishimiye yari yabitebeje kuko bagira batangure, Ndayishimiye agaca afatwa n'ubugwayi. Murazi ingene batebeje abenegihugu kwinjira, mugabo bababwira yuko bariko bararondeza ingene boza kwicarika, mugabo mu buryo bukwiye. Ariko hari hamenyekanye amakuru avuga yuko Ndayishimiye bariko bararondera ingene yoshika aho nyene, mugabo akabasha gushikiriza ijambo ryiwe. Ariko mwabonye yuko iminota idashika na 30 yariko irashika, hama umukuru w'igihugu Ndayishimiye akitabwako n'abari bajejwe kwita ku magara yiwe. Hariho n'icumba cari categuwe mugabo kizanamwo nanone ubuhinga bwose bukoreshwa kwa muganga. Mwabonye ivyuma bikomeye cane vyo kwa muganga navyone vyari vyashikanywe aho nyene kuri stade kugira umukuru w'igihugu Ndayishimiye amagara yiwe ntatosikarire. Ubuye Ndayishimiye ubonye yuko Rusebaniha arizo zimukuye aho nyene, nagira tubandanye gukurikirana ibi vyose, mbega biraza guhera gute? Dusenge cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye akire, mugabo atore Kamitende, naho ubundi ivyo